Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe nshuti bene data bakunze umusaraba muri hirya no hino kuri no migabane ine igize isi. Ubuntu n'amahoro by'Umwami wacu Yesu Kristo bibane namwe. Ndashimiye Imana cane ko yongeye kuduha akaryo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Imana iragahezagirwa kandi namwe nyene ngiye kubashimira akigoro mugira ko kumviza zino nyigisho. Imana ibahera umugisha ndetse sinasino kuzumviriza gusa ko mutaka mukazisangiza n'abandi. Imana ibahezagirire. None rero tugiye kubandanya inyigisho twariko ku munsi w'ejo. Twavuganye ko hari ikindi kintu umuntu yokora kugira ngo nta yisange yaguye mu vyaha canke mu vyatagomba akazasanga agize confusion mu nyuma. N'ubu rero tugiye kubandanya kandi Imana itugira ubunarabwiye ko no ku munsi w'ejo wa gatanu naho tuzobandanya turabira hamwe n'ikindi kintu umuntu yokora. Nuko rero ndabahaye kaze mu nyigisho yacu no munsi muri kumwe na Olivier NIZIGIYIMANA. Tugiye kubandanya dusoma y'amajambo y'Imana twari dufise ku munsi w'ejo. Dusangara mu cete c'Igalatiya, cete c'Abigalatiya, cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Igalatiya, Abigalatiya ibice 5 ku murongo wa 16 dushitse ku wa 21 hanyuma tuje gusimbira ku wa 24 amajambo y'Imana avuga ngo ubugingo bwo muri mpwemu. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza, kuko akameremere kifuza ibyo mpwemu yanka kandi mpwemu yifuza ivy'akameremere kanka. Kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba, ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe. Kandi ibikorwa vy'akameremere kacu biramenyekana n'ibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko akora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. 24 kandi abakristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ivyo gahahamiye n'ivyo kipfuza. Namba tubeshwaho na mpwemu tuyobogwe na mpwemu. Amen. Ayo niyo majambo tuba turahagarara ku mino nyigisho ko batakoshoye gukora natwe ku munsi w'ejo. Katubibutse ko tuganira ku ntumberwa ngo ntabyo wagomba ntabyo washaka, ariko ugasanga vyakoretse. Na majambo y'Imana rero yaturongoye ejo ko turaganira, twagiye tubona ukuntu umuntu yogenza. Ejo twabonye ibintu bibiri umuntu yokora kugira ngo bino bintu kwako twabonye ko biza kugira confusion kugira ngo umuntu ntisange muri iyo confusion. Twabonye icambere ko ari kurondera umuryango iyo situation canke ivyo bintu vyinjiriramwo canco cacinjiriramwo, kandi umuntu amaze kuba arabonye uwo muryango akawugara. Hanyuma ikindi twabonye nuko hoba kugira ibihe vyo kurondera Imana, umuntu agira umwanya wihariye wo kurondera Imana, gutyo akabona ubushobozi mubashisha kurengera ivyo. Rero uyu munsi turafise ikindi kintu cyo tuganireho, kindi umuntu yokora igihe yisanze muri iyo situation canke igihe yisanze aho hantu yahagomba kurengera ibihe, ugasanga hari icyaha harimo kiza kidodora, usanga ntabyo yagomba kugikora, ariko asanga guma cisangamwo. Uyu munsi tugiye kurongwa n'amajambo y'Imana anyene teje gusoma, ariko kandi hari amajambo y'Imana dava twongera ko ari mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Ifilipi, Abifilipi ibice 3 turaja gusoma no murongo w'7 no murongo w'8. Haravuga ngo ariko ivyahora bimbere inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndavyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu Umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu byose ndavyumvira ko ari shano kugira ngo ndonke Kristo. Naya majambo y'Imana tugiye kongera ko ari nayo dukuramwo iciyumviro cuno munsi tuganira
kandi coza gufasha uno muntu ari muri iyo situation. Na amajambo y'Imana rero dufasha kuganira ku kintu kimwe. Wewe kora, wewe uri muri kino kintu, wewe uhagaze umutima, wewe uri muri kino kibazo cyaho usanga hari ibyaha ubw'umugwa mutaba wipfuza gukora. N'aya majambo y'Imana rero agiye kuturongora. Amajambo Paulo yandikira ab'Ifilipi, yavuze amajambo akomeye, yavuze ngo hari ibintu byahora mubera inyungu kera, asigaye avyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirenge cyo kumenya Kristo. Tugiye kuganira ku kintu kimwe uyu munsi, ni kiguzi woriha kugira ico uheba. Nico kintu tugiye kuganira. Wewe wari uri muri ibi bintu waguma wisanga gumukora ibintu utagomba, biragusaba kugira ico uheba. Ndipfuza ko menya ibi bintu. Nuno rugendo ruja mu ijuru turimo canke kizatwakiriye, karadusaba kugira ico duheba, karadusaba kugira ikintu duheba. Gukurikira Yesu biradusaba kugira ivyo duheba, kandi burya tuja guheba ibintu twakunda. Biragusaba rero kugira ivyo uheba ngo ubone gutunganira Imana. Hari ibintu bidakunda ko twinjirana muri Yesu, hari ibintu bitegezwa gusigara hanze tukavyugaranira hanze tukinjira muri Yesu. Hari ibintu bimwe twugaraniye hanze. Niyo mpamvu ku munsi w'ejo twaganiriye n'abango hari imiryango umuntu akwiye kugara, kuko iyo miryango iyo umuntu atayugaye naha ishiziraza kubyura uruhagarara mu mutima w'umuntu. Umuntu aguma yumva umenga hari ibintu kanaka aguma yimusunikira ko ari ibyaha kanaka, aguma yisanga rero muri no confusion, aca yimuzana kubura amahoro mu mutima, aca yimuzana kwama yipfuza kwegerwa imbere mu buryo bw'impwemu mu rugendo rw'Ubukristo, agasanga ntiyabigikunda. Rero hari ikiguzi bisaba ko umuntu ariha, hari ikiguzi, hari ikintu gikomeye bisaba ko umuntu akora. Nuko yumvira ibyo bintu bya kera yagenderamwo, nuko yumvira imiryango canke iyo entourage canke ibyo bintu bya kare, akavyimvira ko ari ubuhombe, akabona ko kwakira Yesu canke kubana na Yesu canke ubugingo bushasha yinjiyemwo, kubicare mwigisha kwakira gakiza ko birengeye bya bintu bya kera yagenderamwo. Ibyo rero bica biza bikamufasha kugira intumbero nzima, akabana umutima utunganye, akamenya ngo jevyo ndimwo nibi, ndiko nja mwijuru, ndi hano mwisi nzigame mu gakiza. Rero ntegwa kwirinda ikintu cose coza gishaka kunshira kure Imana. Niyo mpamvu umunsi w'ejo navuze ngo hari imiryango umuntu bicagizwa ko yugara. Rero umuntu amaze kwayigura imiryango, umuntu akagira imyanya kubera imbere y'Imana, ni kino kintu umuntu atashirako kugira ikiguzarishe, kugira ikintu ahevye. Biragoye ndabizi, ariko dutegezwa kubikora. Niko bimeze kugira ngo ubone amahoro, kugira ngo ubeho neza utekanye mu mutima. Bitegerezwa gusaba ko ari ibintu kanaka utegezwa guheba, kugira ngo wiyegurire Umwami, kugira ngo wiyegurire Imana. N'aya majambo rero Paulo yandikiye bano bene data bo mw'ishengero ry'Ifilipi, aragira ngo jewe kera hari ibintu byarabi imbere inyungu, hari ibintu nabona ko ari umugisha mu bugingo bwanje, hari nabona ko ari iby'igiciro mu bugingo bwanje, ariko maze guhura na Yesu ibyo bintu nabyimvire ko ari ubuhombe, kuko hari ikindi kintu narinjije mu bugingo bwanje, hari indi experience naringize mu bugingo bwanje, niyo yaciye ngo niyo kumenya Kristo. Ngo bya bindi byose byahora bimbere inyungu kera, bya bindi byose nagenza ngo bikambera inyungu, babantu ba kera twicarana nkumva umenga bambere umugisha, ariko atantumbere yo kunzana ku musaraba bari bafise, bose naciye nabimvira ko ari ubuhombe kubwo kumenya Yesu. Rero nawe biragusaba ko ari ibintu wiyumvira ko ari ubuhombe, ukabirengera, ukabirenza amaso. Kumenya Yesu bikakubera umugisha, ukavyumva ko ari umugisha, gutyo ukabahushitsa ivy'Imana igomba. Uri mu bugombe bwayo, gendera muri yo, ushitse ivy'ipfuzo vyayo. Vya bintu byose vya kera, vya bintu byose wagenderamwo, za mvugo zawe wagenderamwo kera, vya vyimbiro vya kera, iheza nyifato za kera, vya bindi byose bibi vya kera vyakwegeza kure y'icaha, ivyo bintu ukavyigiza kure, maze ukabona gutambukira muri Yesu ufise ubundi bugingo, ufise ukundi kuntu umeze.
ego kabisa ufise ukundi kuntu uhagaze, hari ibyo wahevye, hari ibyo washize kure, hari ibyo ugaraniye hanze, hari ibyo wataye kure, gutyo biragufasha kugira ubugingo butekanye, biragufasha komeza muri no rugendo utekanye, ukabona aho uri kurava naho uri kuraja mu buryo bw'inkwemu, kuko biradusaba ko dukura kuko umuntu adakuze yama yisanga mu bintu nk'ibi nyene, wama wisanga mu bintu byo kwivayanga, ugasanga vyabi wagira ngo warateye umugongo biracakura inyuma, wamubiga ko bwije. Ijambo ry'Imana cegereganya umuntu nk'uyo nk'umuntu aja kurya ivyo yadashwe, nk'ingurube ija kurya isubira ku vyo iba yadashwe, ntiyo ari vyiza muri ico gihe. Isare ko umuntu atera intambwe agashingura ikirenge mu vyo yahoramwo, agashingura ikirenge kugira ngo ntageranywe n'iyo ngurube iza kurya ivyo yadashwe, agashingura ikirenge akava mu vya kera vyaha akinjira muri Yesu, imvugo ziwe zikinjira muri Yesu, ivyimvyo vye bikinjira muri Yesu, anturaje bikabihimbara Imana, ivyakora bikabihimbara Imana, akabicara mwigisha vy'ukuri. Rero ni muri ubwo buryo usanga uri kugenda ugororekera Imana, usanga izi ntambara zo gukora udashaka, zo kugwa mu vyaha utashaka kugwamwo, usanga wabirengeye. Gusa kino kiguzi biragusaba kugira ico uheba, biragusaba ko ivyo bintu vya kera, biragusaba ko izo mvugo za kera uzihindura. Hari imvugo za kera usanga umuntu akoresha nuko izo zidahimbara Imana, kandi izo nazo zifise aho zinjira. Twebwe ku munsi w'ejo zifise imiryango zinjiramwo, rero biragusaba kuri ico kiguzi, iyo miryango ukayugara. Ivyo bintu byose vyakwegeza hafi y'icaha, bikagushira kure y'umusaraba, ivyo bintu ukabiheba, ukumva umenga ubishira kure yawe, kuko ni navyo vyiza, ni navyo biza kugufasha kuba ubuzima butekanye, uzoba ufise amahoro. Rero n'iri jambo ry'Imana Pawulo yavuze yandikira abene data b'i Filipi, abashingira intahe vy'ukuntu arisha ikiguzi, ibintu vya kera agasiga vyumvira ko ari ubuhombe, ibintu kera abona umenga vyomugirira inyungu, vyomugirira umumaro, ariko hari ibintu vyari vyuzuye ivyaha, ata buzima vyamuha, ata bugingo bwo muri Yesu vyamuha. Amaze kuba yinjiye muri Yesu yari cyane ngo vya bintu kumbe nta kimazi, reka ndabishire kure yanje ndavyekarte. Nubu hari ibindi bintu nakiriye, hari undi mugabo yitwa Yesu nakiriye, ubu nteza kubeshwaho n'ivyiwe, ndumva mpagije, ndumva kumumenya bimpagije, ndamugiranyije na vya bindi vya kera, numva umenga ruta vya bindi vya kera kure cane. Ni nayo mpamvu rero nawe unyumviriza ukwiye kurenza amaso biriya bintu vya kera, ukwiye kurenza amaso biriya bintu wahoramwo, ukwiye kurenza amaso biriya bintu wakunda ariko vyakwegeza mu vyaha. Ukwiye kubirenza amaso ukihindukirira umusaraba, ukinjira muri Yesu, ivy'ivyawe byose bikinjira muri Yesu, amatwi yawe akinjira muri Yesu, byose bikinjira muri Yesu, ukaba umuntu muzima, ukaba umuntu wahindutse, ukaba umuntu afise intumbero nzima, ukaba umuntu afise yaja, gutyo bikagufasha guhagarara neza no gushimisha Imana mu rugendo rwawe. Nivyo rero bicariza kuguha amahoro, birasaba kugira ico uheba, birasaba kugira ibintu uheba, kandi burya umuntu aja guheba ivyo yakunda. Bira bintu rero waguha urukunda, bira bintu warushira ku mutima, ariko vyakuzana mu caha, ariko vyagutera kugwa mu caha. Raba ukuntu vyekarata kure yawe, uriho ikintu kiguzi co kubiheba, co kubishira kure yawe, kugira ngo ubone uburyo winjira muri Yesu ufise amahoro, kugira ngo ubone uburyo winjira muri Yesu utekanye. Ibyo rero bizogufasha, ibyo bizokukomeza, ibyo bizokugirira neza. Aho hantu harumva ubura amahoro, aho hantu harumva uguma wisanga muri ibyo vyaha utagomba. We wifuza kwegerwa imbere, wifuza kwegerwa imbere mu byo kumenya Imana, wifuza gukora mu by'impwemu, ariko ugasanga hari ibintu biguma bigukwega, biguma bigusubiza hasi, biguma bigusubiza mw'isi, biguma bigusubiza mu vyaha. Rero niki kintu, ibyo bintu nta yindi solution, nta bundi buryo, nuko vyiyambura ukabishira kure yawe. Nikini kiguzi woriha kubona ko ari ubuhombe kuri wewe, ukabishira kure ukavyibagira, kubona gutambukira muri Yesu. Bino bintu urabishize kure yawe, nivyo vyokugirira ikimazi, nivyo vyokugirira umumaro. Nuko rero Imana iguhezagire, kandi Imana igushoboze kora kino kintu. Ndabizi birabiba bigoye, ariko niyo ntumbero nzima kwinjira muri Yesu. Biradusaka ivyo twiyambuye, birasaka ivyo dukuye tugata tugashira kure yacu, kugira ngo
ngo twinjire muri we. Turi abantu bahindutse mu mvugo, turi abantu bahindutse mu vyiyumviro, turi abantu bahindutse byo turabisha amaso, turi abantu bagize imigabo mizima, turi abantu bagize ibyo bahevye kugira ngo tubone kwinjira muri we, muri runo rugendo. Ijambo ry'Imana turi mw'irembo ripfunganye, iryo rembo ripfunganye kuricamwo. Hari ibintu twinjirana muri iryo rembo ripfunganye, hari ibintu utajana muri iryo rembo ripfunganye usiga hanze kugira ngo ne kuricamwo uhagaze neza. Nuko rero Imana iguhezagire kandi Imana igushoboze. Nana amajambo y'uno munsi ni kino kindi kintu turaboneye hamwe wokora kugira ngo ushobore guhagarara neza. Bino bintu byarabikwinjirana bikagusubiza mu byo utagomba, bikagusubiza kure wavuye. Ni ibintu ukore tubonye ko bikora, ko hari ikiguzi wokora kugira ngo wiyambure ibyo bintu. Dufashwe n'amajambo y'Imana Pawulo yavuze kabwira ishengero ry'Ifilipi. Nukorera Imana igushoboze kandi Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Tuzobonanye ku munsi w'ejo aho tuzotera tubona ikindi kintu umuntu yokora kugira ngo bino bintu bamusubiza mu vyaha, nigo bimutahasi ku vyaha ko ntiyo vyiyambura. Nuko Imana ikugeza, Imana iguhezagire, Imana igufasha ariko kandi bino bintu bipratike, kuko kuvyumviza naco vyomara ariko byagira ikimazi iyo umuntu abipratise, iyo umuntu abishize mu ngiro. Nuko Imana ikugirire neza, Imana igukomeze, Imana igushoboze. Kadusenge. Imana turagushimiye, ndagushimiye ubuntu bwawe mu izina rya Kristo Yesu, ukuntu nge kutwemerera uno munsi ko tubana tugana bino bintu n'abana bene data. Haleluya. None rero ndasenze Imana, sengera no mwene data Mana, sengera no mwene data mu izina rya Kristo Yesu. Yarafise ibintu akarahura navyo, yarafise intambara akarahura nazo. Iyi ntambara yaramaze mu iminsi yifuza kwavansa mu vy'impwemo, yifuza kwavansa mu rugendo rw'agakiza, ariko akaba ibintu bamimukwega bimusubiza hasi. Ndere mufashe kuri kino kiguzi kugira ngo bino bintu vya kera biguma biza gahe kibanza avyiyambura bishure kure. Agira ino migabo Pawulo yagize, bino bintu vya kera vyubiye ko ari ubuhombe kugira ngo abone kwinjira muri wowe Yesu. Afise ukundi kuntu yabaye, afise ibindi bintu yahevye, afise iyindi ntumbero nzima. Ibintu ndabizi Imana nzima, hari abantu bitorohera kandi birashika, ariko Mwami Yesu ndakwinginze uno muntu mushoboze kwiyambura bino bintu, gushira kure yiwe bino bintu. Ari kino kiguzi cyo kiri vyahevye mw'izina rya Kristo Yesu uzobukoze cyane. Kamuhemuyera rero agendera umutima buri muntu wese wumvise rino jambo, agire wendera umutima w'umuntu wese akahurana kino kibazo, giraho bimukuye, bigireho bimukuye, aho ari musanze, ahantu yari musanze mu kujijanirwa no guhagarika umutima, nabo ariho rimusiga, rimufashe gutora intumbero nzima, rimufashe gutora solution nzima. Uzobukoze Mana, ndagushimire ndagukengurukiye cyane. Nuhabwe icubari, komeza no mutima, komeza ugenze no mutima mw'izina rya Kristo nsenzemwo, amen. Nuko bene data murakoze, tuzokomeza ku munsi w'ejo turabire hamwe ikindi kintu umuntu yokora kugira ngo bino bintu vy'ivyaha gumagwamwo atavyipfuza ukuntu birengera. Nuko rero Yesu abaho umugisha, abagirire neza muvene mu banyu. Murakoze. Ukaba wipfuza kuza uraronka zino nyigisho, wotwandikira kuri zi numero +260 97 90 85 006 akamenza guteranya amajana 60 97 90 ubusa gatandatu, canke ukaja kuri YouTube ukandika P.T.G.A Ministry. Yesu aguhezagire. Murakoze.